yavyaye kumbuga itape barefunye wege twavugana mu gatondo ye urazi ko nakubwiye ko umugore ndamuraza mu bita kubera muganga yari yamubwiye yuko baza kubusta kubusta igise guprovoka guprovoka igise kubera yari yageze ko avyara mugabo abantu rwaraguhagararije ni runini man ari runini afise 5 kilo bavutse kuri rufise 4 kilo wisa rero twayafise inda sasa yari yambwize ngo nzomugurire ngo inda tarayitwa procedure yatanguye atandafise ariko je note ntanda yarafise oya yari yambwiye ati kuri mariage hajya bagira ngo nzomushiremwe amarura akuri mariage hajya kuri mubambe nawe rero yarafise ngwe aha ucumva yuko umwana yashitse n'umuvyi yameze neza ariko yumva gute naryohewe umuntu wa mbere banyeretse n'umwana mwana banje kuraba kwanza ndaraba kwanza yuko mwana byawe nabavyara ariko si fodute je ahantu mba bangiye umusoda no yamavuga ijambo moi je suis un militaire fodute dotu kwa muganga ukimubona mamba ndazi nkabona nywa munininya amubonye mwiye shusho ukimubona aje yararushe erateru ya kapepe yaramuteruye baramuguha kazi tuimaje bariko baratubona yene wangena yizanye kweli wow umuntu umwe rudende mesha vraiment mwari bwabona ngo muganire umva ari rihe jambo uza kumubwira kimubona nkimubona namubwira ibintu biryoshe tu uba romantique wewe waranone ndabigenza gute ugenda nyina mwe umusanze amushikumuha wanze kumusoma ariko wanze kumusoma iyo banza kumusoma hamashe ndamuhereza nene amuca umuhereza acarira atarizi ashaza kuba ari umusirikare kuri kwimana atarizi aza kuba ari umusirikare ngo ingene bisa neza dufasha karimbo ko gukiza umuvyeyi izenya ngo ye grippe alliance ntakura tazi no yumva guteshe ubabara he muri mubambe baragukenye birakomeye kabanza je mu rukundo basi gatonya basi tumereka feeling urukundo kino kibebe nakizo kikubyabengere gifisha wongene rungana no kuri kwimana simbi manga tuzocha dusubirayo vuba sivyo she harimo ivyavubo yaho sivuba mbe kwata muri umwe arambwira ngo nsubireyo kwiye oja kirazira kure kimunya yaho no kuri oya namwe muri komateri mumbwire ngo subireyo nimubwire ngo asubire kubera ko ni haragira bwe hari amaho harahanda none gatwa byakana gakuze niko nakuze umenga rakuze yo boss ni sawa urafisa amazi ya live yes imi wewe gasigaye imwe no amagize command niyo garatona nga 7500 sayim 7500 7500 ni make Shego bra. Amazi y'ubuzima. Jena yandi mazi nywa. Habarimo box. Jewe none nubo nta yandi mazi nywa. Makenye kwe. Ora yandi mazi nywa je. Ngaya na yandi ngahanye. Yo box. Oya hanyene ndane. Abantu benshi bara turi kumwe. Kandi arunguko urazi nkani 7500 icyadandaza nagatambaro ufite ko gwanago bacadandaza ngaho si banadeteye ku debar aho 2500 ari nkanda yagura kuri 3500 ajya kuri ka house uzagari kwa muri VIP ari muri VIP nivyo batega cyayibaza rero mayone yarangwa 7500 ugacyaba 3500 imviriyo nyungu bari nyungu nini urazi namba ikintu cya mbere cunguka n'amazi kama mbingo urafite na life ama nafise na life energy life energy nayo muyiranguza gute 30,000 okay kandi barazigura bamenyere amazi nagwa gose ya life
Mgaje urazi ko mwangu naje amabox ya vende. Bamenyereye ajya amazi mabatoma. Okay, when patela ibege. No yamahera ari ngaho. Ajemfisi. Namari bagendera muri shakoshi. Sharamo amafaranga menshi. Ega mashini uziko ndi mu bitaro. Harimo imifungo myinshi. Reka tuce tubiza ko reka turaje tujya mu bitaro. Yes, turaje mu bitaro. Bere ikintu bitanga ngoma nje kuri ibitaro. Ito ni mikimba. Ana mu bitaro gusa. Mzee. Mzee mwamuvuga rero. Kuri ibitaro gusa. Oya ntacu. Wala ya mafaranga. Please, aya mafaranga mama yo kuri ibitaro gusa. Yes, turaje tubahe histoire nziza y'ibintu byiza. N'amahera yo kuri ibitaro. Amahera yo kuri utuduciye mu byiza. Kugura amazi. Aje kugura amazi. Shira umuvyeyi yibarutse. Yes, guma natwe rero ugakira. Amafaranga yo kuri iki ibitaro. Nta nubwo baguteye. Ariko numugisha yes, guma natwe kugira ngo tubereke rero byiza. Ariko bamurandika muri commentaire ngaho. Arabamesha. Nabwiye kirongora. Hariyo amanu uzenye nagiye gusanga hajya hari umugore yavyariye. Abantu bose bakoresha ama assurance bakora bafite amaka kubera amaso yarazimbye trop. Yego. Yanje urumva ni 100%. C'est un problème. Ura 100%. 100%. Nta assurance. Naragiye gusaba assurance iraho. Acambwiye ati sha muhungu wewe. We na assurance twokura. Kubera na assurance twokurihisha. Ahubwo ubu ni kumera z'umwaka. Wewe nuze mu mwaka uza. Tujyane partenari. Matuguye assurance. Akreta umuntu wari wese asanzwe birakunda ko ari wari wese sanga tusima cotisation aripa. Gukotiza gusa biye bisanzwe. Wow. Urumva je gusa baranyankiye bavuga ati wewe nitokurisha. Ni mugabo ri ku mwaka uhere tuje mu biharuro bishashe mukora akazi. Dukora akazi. Byunguka. Nanye ndabiharura mugatisha. Nagomba ntange namba ari miliyoni zingahe. Bari bamaruriye. Mugabo nibo ufisa n'umuryango man. Ibintu bya bien sana. Nabo naravuze ati je reka mfatiyo risk ya 100% gusa n'Imana bijemo nyene. Ntibirebire sana kubera. Yeah. 100% ukabyara 100%. Ni mubambe gose. Yes, muraza kubona bitaro tuza kujako. Please. Umugore yabyaye umbuga itape. Wegi twavugana mu gatondo. Yeah. Urazi ko nakubwiye ko umugore ndamuraza mu bitaro. Kubera muganga yari yamubwiye yuko baza gubusta. Yeah. Gubusta. Igise guprovoka. Yeah, guprovoka igise. Kwera yari yageze ko abyara mugabo abantu guhagararije. Ni runini man. Abantu ari runini. Afite 5 kilo. Bavutse kuri ufite 4 kilo 800 gram. 4 kilo 800 gram. Urumva bari gwaraye gwashatse kwigumira mu nda kwanje. Yenda ngonge atyara wewe. Ahana. Yari kubyara le 11. Turinze tugiye le 14. Nous sommes le 14. Mugabo le 14 ni jewe nta ADN keneko. Samatari kabiri menyera ko umwana ari gwanje. Umwana avutse le 14 cyangwa le 20. Bien vrai, bamaze kubigendeza. Yego 14. Bimaze kuba kangaye kubana bangana. Oya. Wachavuga ko ndi Baltazar. Oya gashari kandi. Oya ariko no musi haje undi mugisha, haje undi mu marayika. Yes, yibarutse umukobwa. Mushasha. Yibarutse umukobwa mushasha ni umarayika mushasha. Ndashaka kumuzo kudufasha zo kuduharurira abana bo bugezeko. Apana kubona vyishuriye mane no muracabimba. Oyaha. Wewe tuzosanga uri Baltazar wa Burundi. Baltazar wa Burema. Kubera atako efa Baltazar. Wewe Baltazar. Iyo dushinga Yes, ducumi kaburimbo. Yes, ariko rero d'abord. Wiyumva gute kwanza? Roje ndaryohewe. Nta muntu mwabika kuryoherwa arose umuryango wungutse. Niwe mwana wa mbere bavuga w'imfura. Yes, niwe mfura. Kubera niwe mwana wa mbere avutse mu buryo bwemewe n'amategeko. Apana bose bari bavutse mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo niwe mwana avutse basi mu buryo buhezagiye.
Yes, n'imbere y'Imana. Mugabo ninda yinjiye mu buryo bwari buheza. Mariya yaramaze kudusengera. Manzo indire. Inda imaze amezi 5 inyuma ya mariage. Bari twarasengewe. Oya ntaco. Umviriza procedure ya mariage. Umviriza indivutse nyuma y'amezi 5. Umuntu mbere y'amatera induru ni muka papicuro. Yego. Umugore uragenda kuri page ya muka papicuro. Yego. Ugende urabe. Beni mukiyote n'umuhabara. Bon, nizo bari mu procès ni fiancé oui urumva ko bari mu bihe byiza. Ujya mu mukobwa, ujya mu umukobwa arakuze. Oya n'umukobwa ariko harubaka. Umukobwa mugabo yego tubandanye. Umukobwa cumengo angana naba bato mugabo akuzi. Yego. Niwe urazi ko ari we muntu yamasaka amabanga? Yes. Uragenda kuri page yiwe uza guzanga itariki 6 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2024 yarapostinze twebwe gato no. Allo? Yes, turiko turagenda mu gisagara cya Bujumbura tugiye gukoresha ishugwe. Yego bambwiye nze kuzana chauffeur. Chauffeur. Umwana aguma akenera kuri 2 heures. Umwana agomba kunywa amata. Tutura he? Oya ntacyo kamaze kwanza ngira ivyishuka. Okay. Yes, turiko tuja iri ni bayita Boulevard do hari ibintu nabanza kugura akanyobwa. Chitada jogo. Iyi ni Boulevard iyi stade. Nombazi. Boulevard Nombazi. Bon. Boulevard do Liplo. Iyi ni 28 Novembre iyi ni ya stade aho tugomba tugere kuri stade Intwari. Ariko ndavuga ibi. 28 Novembre ngaho inyuma iyi nani ya stade. Ani kuri stade stade Intwari mu minsi cyane ya vuba mu kwezi kwa mbere tutangura kwakirira inkino z'intamba mu rugamba. Yesona ko stade nziza vraiment. Wow. Atugisa neza cyane gose. Yes vuba cyane ni kwa stade bayasakara. Yes nuko bayasakara. Kandi meze bon kabisa. Yesona ko stade nziza cyane gose vuba cyane tuze gushigikira umugwi intamba mu rugamba. Kora kubunya dusike twakiriye hanze ndetse no musi hariho match intamba mu rugamba na Malawi. Yes bakiriye muri Côte d'Ivoire. Yes dushigikire intamba mu rugamba. Yes tubandanya rero. Uko uravuga ko itariki 6 z'ukwezi kwa itariki 6 z'ukwezi kwa mbere. Yeah. Muzogende kuri page ya muka papicuro. Itwa Nerinari. Urasotora no kwimana bugero kuri baraze. Muka papicuro. Yakwataka ngo ngibikini. Yavuze ati numusi umuvyeyi wanje mama wanje ni diakon. Ego yabahezegira. Yaduhezagira naringe kumupresent. Mugabo je namupresence itariki 30 z'ukwezi kwa12. Yes. Jero nafashe rero yuko umuvyeyi wanje amaze kuduhezagira ibabiheze ngo n'umukozi w'Imana ajya byari birahaye. Birangiye gute kandi utaraje imbere y'amategeko utaraja amategeko aya n'amaformulaire utaramusaba mu muryango n'amaformulaire mu muryango naye babizi cyane avasi yari irimo nabanje kumwiha ega Nose nagiye gusaba ikigongo. Urabaza okay. Honorable gaso sindi mwo umuntu wawe. Yego. Uragenda umukoresha ikiganiro. Umubaza ati kuri mariage yanje niho ntabyumvise n'ijana. Uyu ni je nagiye kumusaba ubwa mbere. Bari bamumaye kera. Ati yasanzwe ari uyu waje. Ibindi byose n'ama formalite abantu bazi. Amakuru amashugwe n'ingwana ahantu ngurira akantu rero aza gukenera ni. Tuje kuri Fido Dido rero. Tuje kuri Fido Dido. Yes, tuzugire kuri Fido Dido. Akomze ibintu kuri Fido n'ibizimvye. Man, mafacture y'uno munsi urayiteze gamutse. Umaze gushirayo urutoki ushirayo gose. Ze. Maze gutinda. Abantu muri commentaire no munsi jewe ndaza gutanga nimero ya Sindizi ari mikashi. Tuma dushaka igihumbi tumukeze. Tuma dushaka igihumbi tumukeze. Ushize y'urutoki ushirayo gose. Kandi gipanye. Yeah. Uzira ubusa. Bayambaye ibindi bintu bico muri bateye. Ati mbaya ivyabaye ariko atakataba umugisha waje mu buzima bwawe kandi umwana wese azana n'isaha niyo ngo simbizi yazimye yagize ore garanga n'amafacture uri kwishambo dufate le 6 décembre le 30 décembre none le 30 décembre mwana akavuka muri Novembre kubisi hariho inda imara umwaka wose oya naco twebwe duharura umunsi wa mariage kwatumira ati nimuze mujye mubibone twebwe ivyacu twabikoze no munyene karacingani ubu nawe usingafise rero imigigo yawe
nuko bikora uko iwacu tubikora uko igihugu kibikora none murabwirizwa kuba bishe ivyo twabonye ko biri mu mategeko nuko yibaruka yakwije amezi inyuma mariage ariko kuri mariage yanje ariho wari niho narindi umupastori yadusengeye yavuze amajambo yagute Tane urazi ko no kubahezagira batavuze ibice 10 n'ivy'abandi none yaloro ugomba witiranya ibintu na tugeragira imbere Fidodone hajya imbere so ugomba witiranya ibintu twe twariswe abanyabyaha yuko twakoze amafuti ubu ko tugiye kweza umubano rero umunyeje umubano uza kumukondana ngo avaye kai habwe imana ishimwe ko imana ibikoze kai urugo n'urugwiramze urugo n'urugwira ariko nivyo yes kandi urabona mwamikazi akazi kamubanye kenshi yarakeneye umuntu aza kumufasha go vraiment yako amaze kandi urazi ko atwata mu gatondo namenye ko mwamikazi yakuze cyawinjira mu gahoro ngahundi igihe hajya imbere igihe mwako muravugana kuri telefone igihe turavugana kuri telefone ntunane Marcy ati bwawundi mwamikazi arakoze en fait urumva yuko deja amaze gufata responsabilité unzanira ibiinya ndazi ko bebe uraza kumuzanira ivyiwe unzanira ivyiwe yes tuje kuri Fidodido kugura n'umuvinyu hajya umuvinyu witwa gute oya jewe umugore wanje bamwe yakademo ahubwo gafatire kabazi impamvu gatavyara gafatireho gabazi izwa maze tukikanze umugore wa vyagenze gute kanda kagabire ka keri uriko bavanga umugore vyagenze gute kanda kagabire ka keri yeah yes Kelina ni gute manzo kabanza sohoka no umupira wagabiwe nturawambura ndamugabira amazi bra amazi y'ubuzima ndamugabira amazi yambu basi turamutse basi ati tamufelicite tuje kugura umuvi tukwibarutse mufelicite amazi manzu nk'amazi kenya twabanye muri amazi y'ubuzima uri kubona umugabo wawe sa nuri kwamweshuke mwaje ariko nari kubona narakwanya iyi tikete kukiva shivako ndamuhaya nda tikete iri renga iratuma twara deja ndamutse bantu muramutse basi avant uko niko turamutse abantu oya aya aguma indani sawa kenya agomba kugira amazi ni bondabo amakuru ya ndamuhana yandi mazi kandi ngaha jorega ke aho toye mikro urayagana kenya rero je ngiye kuza kugura aho kati naye navuye kirika izi tikete zawe zuno munsi ngora mama uramutse kwanza yambukire yambu n'umupira wishira hamwe utarawambura ndawambura kubera iki kandi ariyo karanga muntu influencer bagushize no mwirebe aya baba baramukuye amazi muhayo mazi none yose muri ko muyampanda akira yo onya yanya kwereka yavuye ku etikete ngo niyogira ngo niyo una blend wakuna blend imeze neza imeze bon amakuru yawe imeza cyane gose cyane tugiye kujana kugura mu vinyo turagarutse d'abord ariko barategura akantu rero tuzagana dushire mwamikazi kora ko yibarutse bazatazovyara ryari mumbarize sibiti genda keneye umupare birisiri nandi warose umugabo naso ene mwazana ngahanga kano rero twajyanye muri Tanzania hatwita n'ivyo mwarajanye urabona ko ngambaye agapira baduhaye ariko nawe nyene kekerina no kumukamba agasembora sembora gakobwa ntuzafite udukobwa twinshi Peniel ngo tuzera bakatumwiba kabuzana bakatumwiba naje nindire kampa kamonia frere baragamutwara Natasha nivyo ntibakora ibya Natasha ntavyonzi barakoranye baradukuranye baradukura tudemu twiza natwereka twisanga ariko atete gusubira myiza vraiment tukamuha amashugo yiwe ni myiza vraiment keri ndakubaza tukobwa twiza dukurahe ndobwa twiza arabaza cyane wewe twaherukana kera aure jamani baba aho ni baba Bartazaro Bartazaro ya vraiment ya abanyeneza tukamubanye mvuze sawa ni baba ikora tuburo twabyembiye twose araminya dukura arazi gusearchinga neza ama area yose aratugirira utu anniversaire
arababebeza Aradagatisha. uzasanga ari Baltazar umuhungu ameze uko onye atanga kiya ku bakobwa bose aya mazi wewe amazi nayo ubuzima nywa amazina y'ubuzima n'amazi meza ntabwo ukeneye kuramba nywa ukeneye kudapfa nywa apana gudapfa n'ibirimo gusa gutagata nyene uguma nywa wana kugira ngo niyo mpamvu urabibona nawe yuko wana kugira ngo uzigame ubwo bwiza bwawe nywa aya mazi kana na nindi box iri hajya hanya bashaka yindi ejo toshaka twikuzanira yes asante sana basi atwe tugiye kugura umuvinyu gusa nakubwiye uburarera bakanu ucugura tugiye tumushirira Muna amazi ega wayamayamu naguhayamu ni fresh kandi nivyo nayo merci beaucoup gusaba ubura turarindira ubura baragate cyangwa tugwera imikashu ushireko tugwera imikashu ushireko yabaseriye rega twe turi seriye imikashu ushireko kugira ngo tumukeze simbizi wasema vumba yongutse nuge twashakosha ko nawe nyene amaya tumetwa nuzuga amafaranga ivyuka birenga akini na weye Kelina ubwo bwaraheze uyarane ubwo washaka oya yari méchant yarazi ko ndi baba yarakugora Baltazar oni Baltazar gani yararengerana yes ari kuri Dido wana d'abord winji ndani urumva saba boss yego umeze neza jewe mfise umugore ratwaye afise inda sasa yari yambwize ngo nzomugurire ngo inda atarayitwa procedure yatanguye atanda afise ariko je note ntanda yari afise oya yari yambwiye ati kuri mariage hajya bagira ngo nzomushiremwe amarura akuri mariage hajya kuri mubambe nawe rero yari afise ngwe mugabo iyo mbu yagize yibarutse avuga ati rero kuri mubambe ndamushimwe amarura yiwe ariko wapi arahari ari he oya amarura ari ubwoko bumeze gute ja ameze gute oya pani yi haro yindazi ko mama umugore wanje n'umwana w'umuntu w'umunyegenda urumva nta birebira abakeneye biyagenda umuzani ibindi baza kumuti vinyo myinshi gatoya niyo yatakimaliza ili ngapi sasa 50 manake nichukue hii akibandanyiriza muhera sawa kandi ndogi fresh na ile mai fresh ini alitwa ili bo ini elite ashangu chonyene abone yuko ari ico good zani chonyene amalula nakandi kanugura none sembe nakukusa kura vingine ni mama ko kwibooster basi nawe basi wiboost kana nturi booster numusha kuba uri side uri soba 300% yes amarura urakazi mwana kubavugisha karakavu kaga sapo arabutse rero akandi kavezo gashasha kamugisha amukya ubure mu gikoni undi mugisha mushasha haja kandi rero koko kazokwica n'umuntu ganwe boss Chei manika kweli kwa lazima mukamere boss ashaka hiti man none igashasa abantu bose bazokwinjira ngaba bazokubone abantu ngahanya tukubara shima kwako kabisa bana uba utuzane n'ibindi bintu bizima kabisa yes ama iyi ni African TV hari n'amakamera ko yatubona iyi ni African TV mushaka yuko mva tuza kugira ngo tushobore kuyijya shaba twakura yego 50000 mturamukiriza zawadi ya mzazi iyi mzee respect sana abujino baracanga rero ngaho musani bizima gusa agaheri kenena utubatugurisha gutu ini spread hamutu akoni 15000 oh safi sana simona afu sinabonye bwenke nibwo muri box tunatunanga kamari 15000 sana mimi nzeta tuwili basi na nika enjoy tuwili tu 30 bar ni sawa this spread ni juu aliko mimi tuweza mudukanye
Vraiment hose ariko kandi ni umugisha day by day ni munezero udasanzwe hari imizigo kabisa hari imizigo myinshi na mzee iko faut shooter na mzee pale mzee iko pale shima kwako papa mzee asikosi huyo ndo anafanya tunapata vyunguka ego cyane vyose bamatekera wow matanga ke every ebana mwe mugira akazi keza kwera imana bahezagire bahumugisha ego namutama kandi muturamukirize mubwire ko hari abasazi baciye nga sawa fresh indi ya ntuvune man iyi ni miduga imburugini imboro ya VIP isi ya miduga wamenyereye yugurura iyakuna iyo ndo VIP sa apana nta buyiwayi acha weye simbiza agomba shiremo kwanza imizigo yiwari inyuma neza challenge yayo nyogororera nuru urazi impamvu ajya ama etiquette avako kwera usanga bayashira kuzuba nivyo arayaga yes nafikiri natoka eko nani asante sana mzee kandi ni byiza kwama ukurikiza amategeko tenda kunda cyane abantu bubahiriza amategeko kandi nana tutuyubahiriza yes ububwirizo kubahiriza yani tournage Gusto na Kelina bagiye bagiye muri tournage ariko kwa muri misi Gusto amazi misi ari muri tournage amazi misi yakara tourna yes amazi misi yakara tourna muri iyi misi okay je nk'umunsi wasanganye Kelina uzokwizera ko ari tournage umbise deja suko ariko umunsi wasanganye Kelina je yicaye ngamu mu rugenero handi ari yareze yipodoye kujya amota uzokwemera ko ari tournage bon oya ndababwire yuko abatabibonye Gusto yanse ko tumukamera oya hari kitu bintu wewe man mwe Gusto yanse ko tumukamera mugabo Gusto yari kumwe na Kelina akubwiye yuko agiye kugira iki agiye muri tournage kandi muri iyi minsi Gusto agomba sori indirimbo muje kuri YouTube channel yiwe mugire subscribe okay ndakubaje nanje yitwa Rampadina umunsi wansanze Kelina twicaranye bari tournage asha umvise ngene nakubwiye ati abantu uyu muntu yaramakije Baltazar witwa kwizera gute gawe turakuzura Baltazar nawe yavyivugiye ati je uyu muntu kabisa yo kariyera mpabura ni wabona imbwa irinze itobo ku buhanza ibimaze kumena ingo nyinshi kwe acha gutora shofu ndake muntu nzenya mu kumugumya yes hariho bio hari yadufise tubanze duce kwitora duce tuza gukoresha ishugwe cyane je ndibatse nuru ubona gute reka twaze dukoresha ishugwe yes katwaye dukoresha ishugwe bwana nubundi hajya baza yumva umwana aguma kenera amazi ashushe yeah natwitore cyo twishikana amace tugenda gukoresha ishugwe ni bon reka dukoresha kandi ishugwe iratera ishugwe bon ariko ntamanye ariko mvuga kuguma turigendana mu modoka rigije ava rigira ikibazo harimo isi bon ntaca ariko nivyo yes tubandane nivyo twariko turaganira ko rero wariko uratubwira ku kintu hajya twariko tuganira ibiki bya binde ko ndakubwira bimwe bya mezi yes bya mezi ndayimara umwaka urumva jewe n'ubundi legal byo nakoze biremewe n'amategeko nta kintu na kimwe nuvuga ati coba akarorero ka okay ikaresha shakare dusubire ku munsi we munsi biza kuryoha tuca mvanga kutora ishugwe cengenda tadwitana mugisha ku ishuri usaka vlog kaza kuba karyohe day with Simbizi umunsi wo kwibaruka umunsi wo kwibaruka wow yari umunsi mwiza ko rero dusubire ku munsi w'ejo rero waraye gute ejo uko wari wiyumva uzi kwa mushikanye kwa muganga ninga indani bareba bari hari indani bari hari indani ngai parking ngaho indani nje ngaho muri parking kugira ngo tugende gukoresha yes waraye umeze gute Simbizi jewe imeze neza je naraguze utuntu ngene tumbusta wow barabubakiye ahantu heza bakore ahantu heza cyane vraiment ansuka c'est ashare bigo mbe mu bambere yes tugende tujane gukoresha ishugwe hari abantu batazi aho bakoreshereje amashugwe ni sawa muze babaza James umugore yavyaye ninda bikora ukibikora gute rero
none zizarenga oya tugende barabizana harindi oya aha ucukoresha bacha bikorera hari indani oya yego acha kora indani we ntavyuzo ntore bwavyare okay safi good untari bwavyare simbizi ntavyuzi babikoreshereza hari indani rero hani muri mubambe ye aha gospel gato yani muri ville yes kare tugire ko rero kanze rero tubaha ikaze welcome ladies and gentlemen muraho murakomeniza komeze neza murose ngiriwe canke muramuseva naho muri my name is Frank the Answer in African TV so ndaguha ikaze yose ukadukikana uri mu Burundi mu Rwanda mitase no muri Kenya muri Kongo ariko bari Buraya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse no mu bihugu vy'abara mwese ndabaha ikaze utaragira subscribe kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe so umunsi udasanzwe aho tukumira Simbizi wa Semavumba aho umufasha wiwe umukenyezi wiwe yibarutse kuri uno munsi ni tariki 14 z'ukwezi kw'icumi na rimwe yes aho rero uno munsi rero tuje nkuko mabonye urugendo rutandukanye tuje gukoresha ishugwe aho yamuguriye amarura yes aho yamuguriye yamubwiye yuko atarigera yanwa ariko rero aje kugira ngo amukorere ishugwe ririmo amarura mare tujane kuri uno munsi yes ndagusaba kugira subscribe hama kandi tubandane tugenda na runo rugendo hama kandi tuma amashugwe yiwe Simbizi wa Semavumba ndaza kubashiramo nimero za limikashi munsi naho ziza kuba igihumbi gusa iramaze kugira ngo tumukeze kugira ngo ibintu bigende neza ababanza kwanza kugusomesha kugira ngo urabiye ukunda kari kavuyeko oya asante sana umutima shiramo uducupa tubiri umuntu arashobora gushyiramo amacupa abiri ngano mazi y'abana bajyamo nako dukora uku iyi modere niyo umuntu yibarutse iyi ni umuntu yibarutse yego kimwe n'iyi aha tugakora jare hakabaho na jare nk'aka dukora nk'umutima tugashyiramo amacupa abiri amacupa abiri n'aya nyine yego nta bintu byatarushiramo ushiramwe aya macupa uko ari abiri hamwe n'amashugwe yego birakora ushiramwe igihe rero ngaho ndashobora gukora nk'iyi ikoreshejwe amarozo ndashobora gukora nk'iyi ikoreshejwe amashugwe asanzwe ariyo jari nkariya ariyo jari nkaya turabiri naryo iryo rimwe abiri Simbizi mbona ngo ni giza ano mazi arayahanagura nta kibazo turahanagura baraza kugafatisha ntago bafatisha ntago yes badukorere rero badukorere iyi nyanyonyo nyari kuramo code euro nanga iri inye ni 120 amiri iri inye 150 iri 200 bitewe n'amashugwe arikoze kubera rikozwe n'amahoza ari yava mu Buganda iri inye rikozwe n'amashugwe y'inonga mu Burundi aryo yiwe mugaba haanye utundi tuntu dushyira ko twita uduperire rero nigeze ya 70 twera ko rero kari sere dukorire chap sawa bibanwe mu mwanya ngute ndafata 30 minutes nzoba mpejeje 30 minutes tubona gute turinde cyo tugende kugira ngo dutore ijya shofo amace tuyitana bazaba bamaze kuyiheza uzofamwa amaheje yes tugenga hepfo ngaha kumugumya asikoje usanga bamaze guheza kugira ngo mutere surprise turabengeniza kubisa ntidushaka kubona muri ko murariko akantu mukanze ka kere canke agakitanye nabonye niko twogira kawa natukogira ku mutima ira ku mutima twagira ku mutima kubera ari bizinzi byose kumutima kubera ko ari mu rukundo rudasanzwe umvaye afitiyo umukobwa wavutse ayo wavutse n'umukobwa sawa ntamenya uko ntibagakoresha ma nimero zanyu rero 68 umbwiye iminota 30 muri 30 minutes kwera muri 30 minutes nzobanje ngaha kuri tora 68 iyi cupa urabingene muri kora neza aho gaskocha ebarise neza kabisa ntugaya iki igomba kuja hejuru iboneke yego ndabizi 60 kombi 68 946 225 Veniste abo telefone nombe kwicamo ngaho abari ngaha nyina oya kubera nakumvise nimero yawe ebana chap unyene kubera unyene zobandi ngaha sorry yes babonye kiziba musi yabaita AC Muhameneka Antreta we gute watsa climatiseur muri rikina gibitoro gasimba none bihuriye oya
abantu benshi n'umunsi ebana batumamanura ibintu nore ya climatiseur aca biheba oya imodoka yanjye irashuha cyane yanjye irashuha tugende rero gende gutora shofo tugende dutore shofo kontenti zanjye zizonye ari ibikontenti byanyu barabiraba cyane buri mwahise muza murakora amavlog kugira ngo tubatembereze mu gisagara abantu benshi baba bakumbuye kubona mu gisagara cya Bujumbura nkunga rano deja ntibari bahaza uko unya ubwa mbere ntiyari hasa nk'uko unya ariko ubunya urana deja barako yantu heza antukana ibintu vyiza cyane gose bakane mumenye n'ibiciro mugabo niko mumvise ryabe niniya harona barya nibisanzwe za 30 40 50 bivana uburyo ufise biya aya mashurwe yego bivana uburyo ufise urumva ushiri umugore yibarutse oya no rigasi bose simbiza busuburyo begawe nuko ubwo buryo bufise hari umuntu yibarutse mugabo umufuka atana 5000 afise ukuvuga rero nukuvuga yuko uva yuko uwatana 5000 afise acakoresha ibijanye n'uburyo bwiwe n'abadatanga ayo mashurwe y'ikuru n'umutima wakira umwana uramunezereza amane urazi hajya ataburyo ufise naho none iyapfa sinari kumuhambira bon yes coco nico we ni kwera ko ubwo buryo ni ufite umenda kubwira ikintu kimwe ugiye kumenya mbebwe ni cyaye gikoko gigira gitanga ubuzima kigaca gipfa ntuzenya ni kiburyo igifitiye irani hariho igikoko kivyaye umengo ni ntuze libellule Musereba gute oya libellule bayita gute libellule ni mudufashe muri commentaire mu kirundi libellule kijya kimeze mu Giswahili bacita libellule tunayijua wanahitaga badufashe muri commentaire igikoko kivyara kigaca gipfa urumva rero biza gushikana gusa kandi urumva iyo ugize amahirwe ugatanga ubuzima ugashikana man umuntu aba yatanze ubwo buzima ntiworeka kumukeza moshe sure we nurabe ibyo urabe ibiki gauche droite ikintu cya mbere uramukeza kuko aba yasimbye imanga nibaza bwati simbi ya jambo ribati ngo simbi imanga imani cyane urabumvaga bro urumva rero nkaha ibintu bibaye n'imanga umuntu aba yasimbye yego ko burya umuntu bashize ku imbugita ikintu kiba cyoroshe aba ari hagati je umugore naramurabe ejo nkabona nine yuko ari desespere really ega kwangene yuko ari desespere icyizere cyagiye nk'umwana wa mbere yamubyaye neza bwa wundi mwana yaje afise ibiro byinshi cyane ibiro bine n'amajana ibiro bine kabisa ni byinshi byari bigoye cyane ibintu si byoroshye kugira ushobore kugira tiba eba kwa desespere ngasema okay reka umuntu rero umuntu mwenuye uramunezereza akabona yuko koko basi hari ahandi hanavuye kabisa yego ukabona neza mbwira ati none ariko bigomba kuba nakunda kubaza rero twarizana nakubaje kare ati warayumeze gute mu mutima rumerewe gute uzi yuko madame araye ku bitaro jewe ejo namuzanye nije natanze proposition yuko aza maje sanga kubera wewe muganga yari atubwiye ko aza mu gatondo gabo je ndamubwira ati je bivanye nuko mbanza gutwara umwana ku ishure n'iki nivyo nkunda yuko mu gatondo ushuhera kuri operation reka umwana kwa tubaze reka wewe reka ndakuraze mu bitaro komza ibyo bari bavuze byo kudeclaration igise baze kubikora ari yuri oya mu gatondo plutôt ari wera yari naraje ngaha naraje mu bitaro ndasiga mukosho asharare nabyo asharare afu se mu gatondo ba telefone bambwira ati burya rero ibintu birahindutse bambwira ati ibintu birahindutse bisaba utange autorisation kugira bamugirire cesarienne ati kubera no mwana ni munini sana ntibiza gukunda nashitse nka 2:30 bambwira ati ngurabo umwana wawe ngo rupetite rungano ngati none
uwo muntu angana uko yari kumucamwo kwe bro urupeti mwengo rubutse rufise imyaka yego bana ko ari big kabisa big kabisa ati dusanzwe uvyara abana banini nya wewe I don't know akamugisha kari Mushavutse afite 3 kilo et demi nawe ari munini ari ni 3 kilo 3 kilo et demi nzo bakunda kuvuka bafise gaburumbu yavutse ku biro 4 nama hafi biri man basenda kwereka none igihe tugira mariage inda ntiyaboneka bon si yari cyane yaraboneka wabibona n'arashaka kubibona yaraboneka bro basi none inda y'amezi 4 ishobora kuboneka iga 4 mois inda ibitara bon ariko nivyo tuwe bikiri hasi tudahendanye vraiment ukwemera yuko twagize mariage afite inda ya 4 oya ufuta umwana yagira amayere yaje akanyene sinzi kweli inone yego namubaza namufisa amahasi ni usanga uvya amahasi agamuho uri biravyakira no simuhezagira yes boy muhezagira ariko abo niko numva ingina ari kuvyakira yes munyijoro umutima urumerewe gute ese kwari kumyumvira gute madame uzahari kuko anytime bari gusanga bijibise baca muvyaza direct naguza karikere mvanga na energy na life energy njandijyame wache wiboost wache wiboost ugira ngo umugore gusa twavuganye mu maminwi ndamubwiye ati wa mugo yaguma telefone ndamubwiye ati wa mugo ryama wiyumvira igisi yego ugiprovoke ugikweka numvira ibintu birebire nutumengira stress ba umuntu amaze gusa vraiment nagwanye n'ibintu byinshi mu mutima yene ugomba gutegeza kugwana na byinshi uragwana kabisa n'uburi byo gwana navyo mugabo nyene uravyakira ko nubundi bitegerezwa kuba hari ibintu udakwepa yego jewe ubu naramaze kwikuramwe ubwenge ndazi neza yuko hari ibintu udakwepa yego ntashwa ubufise utegereza ari ibintu uko bigenda kose ugomba guhangana navyo uravyo rero iyo maze kumeruko tadije naramaze kwiyakiye jingorane sindazihunga oya kimhangana nazo ziraza ugahangana nazo kandi baza ko umugabo nyamugabo nubundi nugwana n'ibibazo byaje none gasha uzi neza ko umugore abisinda uzi neza yuko ategereza kuzoyibyara rero muri ico gihe uca wipanga uvuga ati liwariwa nyene ukaburiyakira nyene ukabura fata ukaba uraja muri position y'ikizoba cyose rero umva niyo position je nari sange ndi murumva sinovuga ngo narahabutse byataye oya kenshi yaje umuntu habuka cyane ku nda ya mbere ariko nawe si ya mbere mugabo nubu ni nk'inda ya mbere ko ariyo nda ya mbere nkurikiranye tubaje se bigere ndana n'umugore afite inda we mwari bwire murarana n'icyo narimo nta nari turarana gute abandi bose baba arabapita njiye barifuza bagataha yes bakikubwira yuko yamaze kwibaruka wiyumvise gute muri wewe ubonye yuko haje uwundi mukobwa avuga ati wow ubu nyine arashize uko ndabizi ko wari kuri jaye mitima arashobora kuza arashobora gutagaruka uko mbonye habari bibiri agiye muri operation niveyere ni umva ugomba ko uri muri yo fata yuko basi nari muri yo yita nyine yes ibindi byose urumva uri mugabo hari iyo yita nyene uko bigenda kose ugomba kubuyiri yes ucumva yuko umwana yashitse n'umuvyi yameze neza ariko yumva gute naryohewe umuntu wa mbere banyeretse n'umwana mwana banje kuraba kwanza ndaraba kwanza yuko mwana byawe nababyara ariko si faut douter de je wa hantu mbamba bangiye umusoda no yamavuga ijambo moi je suis un militaire faut douter de tout ikintu cya mbere manu yalasbizi ari umugore ntwari umwizeye none wowe ubona umwana inda iri kiraba bizari kumubyimba ingana gutya aza kwanza kuverifya neza urabe umwana atoba ariho babatazari babaye ukimubona igiko wahise ubona bon vyavuga mu mutima ndaza umutima wakubise gigu ibyana byanje bivuga bisa yego ni mugisha ugasaka bana ni mugisha kabisa mumu asana mugisha ariko asana mugisha urumva ikibazo gihari ubu no pima de no cyangene kumenya umuntu yamabyarira abana
Kubera nta numwegera asa na wewe ariko umuravye arafise akantu nyene k'umuye abana benshi bavuka basa na mama mbyara umuravye mu maso vraiment amazuru ni simbizi amatama ni simbizi kubera kubara amazuru gusa bon oya mu maso ko deja ni visage umwana ashobora kugira amazuru asa nanyi amazuru nkayanyi oya sa na wewe yatoye wewe amatama ni wewe amazuru gusa oya n'amatama ni wewe amaso ni wewe no ngamuruhanga afite guforma ni wewe mu maso ne ucushaka kuvyegereza umutima none na wewe muramuvuge muri commentaire nuko mutazomubona umwana mugabo ni yakura muzotubwira murafise ikibazo c'amazuru boya afet niko bakunda kubaza ati wabonye sanani asha amazuru nise amatama nise agahanga nise narigeze umwana wa mbere w'imfura yavukiye muri Prince Regis igishika abaganga bambwiye ati ebara hari umwana twabonye Musa asha amazuru ni wewe atubwo niyo bari gwawe yani babonye amazuru sasa abarundi n'amazuru bakora tatizo gani yani bazuru oya afet ega umwana aho uhita umubona ubona muri visage muri make ubona amazuru ubona uruhanga ukabona n'amatwi ukavuga ati uyu mtoto ni wanaka kabisa urumva umwana ni amazuru oya ega Musa amazuru aba yatoye wewe nyine rero arinze atora amazuru wewe umunwa wewe n'amatama antokurumva visage des abari wewe none nk'ubu nawe iyo azafise amazuru y'abatutsi nabashegenda gute bari kuba yatoye mama wiwe ariko nawe urumva yatoye wewe urumva nyina n'umututsi kazi none ni kwa mutubwira ngo mwijenda ngo no mwijenda ni kwa mutubwira twese niyo makuru dufise gusa makuru yuko ubwoko bubiri bwahuye burikundanira hama bacavyara ikivyagwa ikivyagwa n'abarundi bon no murundi mugabo ubwoko bubiri uko bakunda kuvuga babonye Gomez mushiki wa Simbizi wa Semavumba Gomez hano tuje wow bisa neza cyane yesa mabuje nanje gutora gashofo tuje muri biro y'abantu katumuri imbere hano onya tuze kuvyonga akarere merci beaucoup yes nanje gutora apeti no ndagutwaze no musi nta kintu kimwe wemerewe kuzuri kwegera vuze ujya ngo Gomez vuze ujya ngo ni Gomez ni Gomez ujya yishira muri biro none iryo ni shiramo gitwa We Are For Future asanzwe ari rimwe nani ndaririmo nawe ririmo ni umambre wacu adok muzi muri amambe nabacha mugira mu brand ambassador atugiye gutora mugisha nawe tugiye turi mugisha ku ishuri amasha tuzatuzananya ariko nawe yego sacha ndamugurira ya ntoze yayiwe ya magi irigi yambwiye ngo ndamugurire irigi gingona amariko rero mama mugisha na twebwe yatubwiye na Nuru ati jewe ikintu ushaka ni shokora Chavuga ati baradongo tugenda kuyigusha tukica turababwana natwe urumva ngo namusiza ajyanye ibintu bamuteye ntibiramuvamo anesthesie barakuhuta anesthesie mari ko umugongo ni attack rero nka African TV mugabo ntuzenya yavyaye neza bari bamuta cyane bon yavyaye neza urumva deja hari n'ama dépenses ataza kwa kurara na n'ibindi dépenses nibisanzwe mani umuntu abisiga ku isi bro Manu uzokora ibintu harura ama dépenses. Yes, rero nka African TV Fanik na Nuru harura umugongo na y'amazi yo koga twunamye na cya kibazo cy'amazi tugira muri amakarite ya ariko nivyo kwa kuboko kwiwe pe go kweli bambe mara kama mapenzi anakuaga pe mapenzi anakuaga ndatize ko Simbizi yokunda muri ubwo buryo bwose kubera iki bisanzwe ariko none abantu bashobora gufata nk'umu bad boy Simbi wewe sinzi ko none sindiwe yo babo kirina yakubwiye gute baba tugende mugurure Nuru mugururire imodoka ya Simbizi bisako nyine umushoferi twumwugururira yego ari wenye n'umuduga sako tumwugururira mama uno munsi ubu rero tugiye gutora mugisha nawe ishure kugira ngo nawe aze kuraba mutonya wiwe amatati yama y'abagore n'abagabo kandi ukumva neza yuko umubano butari raporo iyo ibintu
Bo ikintu kiri important n'umubano. Umubano gusa. Yes. Usumenya yuko umugore naho umugore hari n'abandi bagore naho umukorera iki yagumanye ari umugore. Gusa mugabo ikiri ko ravuga nyene ikiri important n'umubano. Kuko uri kuravuga umugore hari abagore kabisa b'intwari kabisa mu rugo ndetse no mu mubano. Mubana kabisa kwavuga ati vraiment niwe mugisha wanje. Kuko Jacques ndavuga mu gihe utateye so atasimbi. Simaze ko mushobora kubana nabi ngo mubishamirane bya bindi kuba nyene zibanye zidakomana amahembe zibana ntazibana zidakomana amahembe byari bincanze aha ni kuri Jerusalem hotel nziza cyane kuri 50 kuri 17 miliyari hotel nziza cyane gose niba bikira entreta yaba Pentecote plutôt none piscine bayoga gute piscine nyene bayoga gute ni hotel nziza iri mu gisagara cya Bujumbura ugishike kuri Kotebu woga bambaye gute uzomuzana Mugisha tuzoza ngaho turabe ngene nigenda yego turangene mwoga nibaze yuko ari impuzu zabo bambara ndabona murenze urugero ariko dushekeye abapolisi kanambare sentire aha kanambare sinikwegele nanavyibagiye bambara sentire ariko banya oya hari navyibagiye ko akwato tuvuye mu duhe tumatwurira dusohoka tuvamo menda wigeno kimwe aha ceinture c'est pas pour les policiers ceinture n'umutekano wanje yes nivyo ntuzozurambara ari abantu benshi bambara ama ceinture ngo riko nabonye abapolisi hari abantu nzobana abamotari bambara jewe ndakubwije ukuri jewe nuriye mu moto y'ikintu cya mbere nkwana nambara ceinture mu motari ku moto tanga kasi urabona ko kwimburugini umengo iramanyaguritse imbere niyo accident yonyine imwe rudende maze kugira inya oya hajya aha ndara ku ruhande kuri parashoka nivyo yayigeze kubikoresha mbwa abandara bayigonga go muganda kubwiye ati niyo accident imwe rudende nakoze kandi iyo naza kuba nambaye ceinture nari kugira ibibanza turinjiye rero twinjiye mu Kigobe iyi ni Kigobe Noro batreta urazi ko beta Kigobe Noro ariko ikintangaza gute iba no mu gihe sidiri ruguru bigenda gute ivyo bintu bavyite bintu baracurira igisigaye none siracuritse aha turi ni kuri Kotebu tuduganye top 1 aha rero bababwiye ati ingomunywe nkuko ubona rero Mugisha mwana avukanye ibiro hafi bitanu asohoka ahita asaba injugu yes nkuko ubona rero aravuye kumutora ni ibiro bitanu muri ngabari hari hanya araje ingo nganda gende kuraba mutonya wo Mugisha ni 500 igihumbi ari ngene umwana asa neza muri ngene umwana wa Simbizi asa neza wow Mugi ingo amabege ngo tugende gutora umubebe yes naze habunga hanya turi umubebe murasa nkunda guterura sivyo murasa ingo yo ndakababaje Oh. Gashisha oye. Mugi. Ushobora kugenda akavugisha? He Mugi. Twaje gutora umubebe. Urazi ngene Musa. Oya namwe pedwa. Tugiye gutora? Mama. Tugiye gutora. Yes. Mumbugini harimo iki? Muya. Harimo iki? Aya ushize. Ngaha mviza ngaha yawushizemo. Umuyaga yawushize. Ari ngene usa neza ramutse abakunzi bacu baramutse yambo. Bati bakunzi ba African TV yambo. Vuga abakunzi ba African TV. Vuga abakunzi ba African TV yambo. Vuga none. Mwana ngena isana wana ingena saneza vrima wao. Mutaye pe. Gumvera bamikazi. Mugi. Haje mutoya wawe, sivyo? Uzomwita gute? Tuzuramwita amagara gute? Mutoya wawe. Papa yavuze ko azomwita gute? Inarunyonga. Inarunyonga? Mugiye ko mutoya wawe yitwa Inarunyonga. Inde? Kwande? Inarunyonga. Simbizo ya vrema. Tabino hora wita amazina abana bawe n'ukuri kumana. Bita amazina yagutegamo. Mugisha yitwa Mugisha Kaze Mwamikazi. Hari izina ribi ngaho ririmo. Kaze Mwamikazi. Inde?
Gishakaza mamikazi. Mugishakaze mwamikazi. Ambara sentire rero. Niko yitwa. Ngumiriza rero basi imiko kunyuko. Okay. Mugi. Utanze minute zaheza bajya masanga baheje. Uza kusanga bahejeje. Ahubwo cyo abantu alimentation tuza gucamo tugureza za boro za mama Mugisha. Za shokora. Ningaye ikwiye kuvamwo. Oro. Ni nyinshi aho ngini. Oya iri bon. Oui. Nani kuva kuri kombe gushaka kuri kombe. Uno munsi mengo ni 6 7 8 9. Zihereza 0 1 2. Baranyure ryaye. 3 4 5. Ubare kuri 6 7 8 9. Ndabwirira. Nukuvuga yuko ubu biri programme. Urumva Sopebu ni kigo kitejo kurega ibitoro. Rero bivaye n'ibitoro baba bafise mu bubiko. Bacha baraberera ingene babidispatchinga babitanga bivanye ibyo kugira ibintu by'imirongo bigabanuke ni batange kandi ku murongo nivyo kweli ko kandi ubu baratanga na liste y'ama station baba bahaye. No, okay, nikibakamirako yaranje rero nganje meruka igitoro mu ndwihetse bari bamaye verite kandi je verite ni nke Usanga urinze kandi kuja kugura shanambuka nkaja muri Kongo ni hatari je sija guhagarika imodoka amana no yega biri semple none bafise passport ufise na assurance komeza urindiriye urarindira je bazofumbonye ku murongo n'umunsi no jamais de l'histoire Simbisi ninze nonda kuri station mbambona neza ko bitoro biri kiratanga igitoro mwabo je atagitoro gihari nta modoka uzombwira ngo ndayiraje ariko uramaze kuraza imodoka kuri station kera ngene naratahura iby'ibitoro ubu uri wamaze kubitahura kera makamapema yes Simbi ugisha kwa muganga kandi iyi modoka yanje miduga tangora nawe yara kuri station nta kwataho yiba nta kintu kimwe kizimbye ifisi nimburugi ni munyene ikintu cyo nyene cyo kizimbye ni moteri nayo ntacyo yo kumarira uyikuyemo ntaho yitwara premier ruba rero kugira uzosambura moteri asha ni processeur sindende usambura moteri y'imodoka ugomba ino ko ari moteri ibindi byose bizigaye ntacyo nta nakimwe wotwara nje byo kumarira ruba rero okay ugishika kwa muganga ukimubona mamba ndazi nkabona nywa munininya amubonye mwiye shusho ukimubona aje erarushe sera erateruye akapepe yaramuteruye baramuguha ukaza umwana tuimaje bariko baratubona yana yene banadiza kwa rurugo ubona nyene ko ari umuntu afise mari gutanga ubuzima bro aba bagore aba bakobwa muze mububa yego aba ni abantu bambaye cyane bo batanga ubuzima uzubaherera umuntu atanga ubuzima bro kubera mu gutanga ubuzima aheba ubwiwe yego umva n'ubuzima bwiwe babushese niyo mpamvu rero umwana w'umukobwa burya so gukinisha yes hari abapapa hari abagabo badaha agaciro umudamu yibarutse ugasanga ibana mushigiza ku mahiri mihari yakaja kiniki yambwiye ko ashaka amarura yamushiriye yego yambwiye ko ashaka naguze icupa uribona amashugwe sindayakoresheje uyabona aragaciro gasumba oya nakandi kabisa mutaye urabivaga bro umugore uramwubaha bro umugore uramuha agaciro ko burya iyo umugore afashwe neza nawe agutera iteka bana buno buzi dukora ari ukuntu abantu badusuzugura tuko turakora ibintu bizotuma buno buzi bwacu bwubaho abo bro twe dukora akazi kagoye yego ndibaza kenshi narababwiye mentwa aho batwinye abagore
bivaye no gusuzugura ubu tuba dukora akabona ati nta cyizere navyo yego mugabo n'ubuzi nk'ubundi mugabo rero mugabo yego c'est vrai hari ababyitwaramwo nabi hari abagendana mavixi yani vixi kaga boro dramata agenda bayita gute sinzige bayita kaga akumwambika hari ibara abantu bama bari update akumwambika ibara hari abantu bama bafise ama update yabo y'utuntu twabo nyene one tatu abukeza ni benshi abukeza ni benshi ego iracyamwo ndiko ndaza mvuye gutora Mugisha ma Mugisha n'ubu ntarikangura oya rikanguye jewe nahavuye je kuma ngiye gutora ishugwe ninuze menshi kanabimuhereza uko nyene washizemo ikinone namushiremwe ya marura yiwe bari koze neza bayajyanije nashizemwe amarura n'amazi yanje okay hama wowe umeze neza nyene uri top kugira bagufata umeze neza nyene nambaye kuya naye niyambariye neza ishati yera oya jya nibwo bijya nisha mfoto ejo nuzi ko biba aho yere ndi muri vlog n'abamenyesha makuru baje ari ikintu kijana reka nta kijana arabutse iyindi ntwari bagomeze baguma baba benshi Gomez ari hehe kutamubwira irengero abantu bakumbuye Gomez Larry Gomez mushiki wa Simbizi ama version ya Gomez singaye Nuri mwamikazi ngo mubwire Gomez ndi kuri kwimana none se umunyonikazi none ariko Simbizi mubwire uri umunyonikazi uri muki mubwire ko uri umunyonikazi uri muki uri umunyonikazi apana no muki apana muki Simbizi iri kuri kwimana ivyo navyo nije naye mubwiye Cara ntukubite ngaho uraza kwita umutwe ngaho nyamugino ukuri ndayishimiye Yusufu 55 Nyange ndabaje ivyo navyo nije naye mubwiye oya kabisa yabwiye ko sari umuntu none kuva ryari wahinduye ubwoko wewe byagute wewe avuze kuri umukuru kuri umututsi mbe kumenga umukubivuga kumenga banza kuvuga ngo yavuze kuri umengo kiva kuri oya bon hari abantu bitagwa neza kameme urabizi nawe ubwawe rero ugira ngo ndi tubabaza abantu benshi batandukanye umuntu aragerageza gufuka bukebuko urabizi vraiment muri societe tubayemo ariko nawe urabizi ugira ngo tubabazanye mu buryo bucanke buriya ega ivyo by'abahutu n'abatutsi nabantu bagiye barabitwita ego hamwe imodoka ya Simbizi yapfira avuye ku musamariage ngaho kuri Batman de fashion hafi ngahanya baribuka murahibuka ahubwo ikintu gihari umwana n'uwo mubaza ati kubera ikintu re papa wanje mwise kubera ikisuba mwise umutu kubera n'ibyo abantu babitwise se babiriki ego n'ababiriki babitwise ahani kuri Bata ahani muri centre ville ahani ku mabisi murabibona neza abona isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza simba ngene hasa neza vraiment urabona igene hasa neza abagomba babomora naho nyene bari mu kuhabomora urazi ko ntari bwarabi ngene bahagi hano bwahaca n'abantu benshi batari bwahabone uharabiye ino rero wana view yaho ingene imeze indani yameze gute hasa neza hari terre baramaze kwagira terre yego hari terre oya ntubona vya nivyo byarasiko bamaze kubimanura byose hari baramaze kubimanura none hama agashoka soje maki kazoja ubu ntagahari bazubaka ibintu bishasha gusa iyi parking yose bazoshira hajya anya hari ntuzenya plaza ijya ninde ijya ni kurinde kuri iboro pare des arts niho bazoshira intuze pare des arts bazoyirandura hajya bazorandura hajya usara Michael de Misa byose bazorandura none gashana Michael de Misa gashari bazovubaka ibindi bazokota hejuru bazobara amabiho menshi atandukanye igicapo c'isoko ngico onya ngaha anya cyo nico gicapo turindiriye kigiye kubakwa mu gisagara ca Bujumbura
kubera ari igihe muri simwa usanga imburugini nagaparise naguze iyindi kazi wewe aya nta indi modoka uzogura wewe ni imburugini imodoka izoza ni imodoka bazoba bagukadonye umukunzi wazo baguhaye mama mugisha mama mugisha uriko uramurabona neza ko ari umudamu azoba ikintu gikomeye witonde nuko yashikiye nuko barabizana nga tugende kubitora oya barabizana neso bakeneye amahera tugende kubitora aba yakubonye kweri man abonye nyina yizanye hariya anya wangena yizanye kweri wow umuntu umwe rudende mesha vraiment ama mugi handitse gute vuga cyane life ishugwe ririmo amarura ndetse n'amazi ya life wow amazi y'ubuzima ndayishiriye nde yabimenye gute shiriye mama vraiment nuru kuri yo shakoshi ya mugisha ngaho onya ahubwo maybe pop nukuri umudamu wawe ufise uburyo wabonye ivyungu gakunda bitanze ça combien ça 20 ama bazovuge ngo ni micoro ngo tuba twagize oya vraiment shakoshi yuzuye amahera yaravuye kuruhira bereje nkora iki byawe sana twe turamenye ico ukora muri make nkora ntavyo tuzi rero ndava banshira mu bayesko none ntega cyane ntituzi ivyo ukora officiel mweje ne sinzi ibyo nkora ko navyo kandi uravyibuka yuko no mu komine barababajije bakora bahezagira ukora iki aco bafise bakora ama umugore wanje akora iki nawe nyene ntaza gusakora nawe ntakaza afise none mubayeho gute sinavuze ko atavyo mbize nkora none mubayeho gute ndi umu influencer tumanukire ngaha rero twinjira namo canke donc cangagira ngo ugize gucumanukira muri parking yawe ama bona havuze ko uza kugura ya mabona nuru tuziguriye he ari matasha ariyo yose ari matasha y'abana cyangwa bigo muduga nkuko nende pa kwa alimentation eske nuru gyo shuguri bona gute ishugwe giza yambwiye ngo ashaka amarura n'amazi mini kumupa amarura n'amazi y'ubuzima n'amazi y'ubuzima vraiment umushinga nahemze weza mukora ngaha mani umugore turaharenze kandabe ngene ngatira umushinga nawe kabisa mugi aranse mutoya wawe abatuye banje ndabafise benshi nta bandi yari afise uyo niyo yahora umuherere yo babura Ndafise muntu babiri. urafise mutoya wawe Ndafise babiri. Mutoya babiri. yitwa gute Mutoya wanje. yitwa gute mukuru wawe yitwa gute ngaha anya kuri gift supermarket mukuru wawe yitwa gute mukuru wawe yitwa gute Kaila. Kaila ama mutoya rero kugushirishako muri za shokora zacu yari dusavye shokora zitwa Mars abazizi murazizi iyo shokora ni yandega mugi shokora ni yande nutse umuntu tugiye kuraba yes izi shokora ni za mama mwamikazi z'umuvyeyi yibarutse kuri uno munsi yatubwiye ko kundi izi shokora kandi uguma wibagira kwambara sente komanda vyibagira kweri abantu tamenyereye kugendera modoka zacu biba bitugoye ni hatari usavuga kwicara muri bisi urumva ibyo byo kugundana mugabo vuba nagendagura umudoga cyane kwicara muri barabamesha mpora mbona bicaye mu muryango wa bisi mu muryango wa bisi bare bamesha bare bantesaga
ukabona jewe umupolisi ariko aramagarika ariko arambwira vyasharijemo kandi abona uwa bisi arenganye afashe yenenye bo ya mugabo nibaza ko ubu barabatahura oya ntavyo gutahura ntibibaho bro amagara nk'umunsi umuntu umwe yatibutse haje bizobazwa nde bonye ne bus ntavyo oya ntavyo gutahura kirazira mu beshaje bani mu beshaje andi kitagore ko jo wambara gafuka munwa ngwaye grippe ubwo ntwanduza umwana ngwaye grippe kabisa mbi cyambara gafukless kandi grippe yanjye umva umwana agiye gukora ama grippe ari muri ibyo bitaro aho ko tuhageze mu bitaro yes ibitaro tugiye ko ni Polisebe bitaro bya Polisebe niho yibarukiye nega mu ibitaro ko tuskubizimvira ariko nawe nyine why kuza hano aho birazimvye cyane umuganga no yamanuye ati yuko noza noneho sinakuteye stories ingorane z'abaganga bamwe bandi imihari ngo n'umugore wanje ntibazomwibaruka naciye mvuga ati reka nze bashira amahera ndabe ko batamwibaruka ngo kubera iki none nigeze kugira poste mvuga bino iboro by'abasani ba dramatique ndibura yabagataha uraneje ko naroza muhando yatashe azananye na nuzenya na bife yego ba Biman Boy ko batashe yes nabonye baratashe rero kajya kanero karaba marti parking yawe bayikubise mu bambe mengo ari abono kashanda yingize ndani mu rupango tudoro sasa mu bisanzwe yeah jewe sayiko ndavuga n'aba baganga niko ndababwira how much twebwe dukora entertainment atama income dufise bo bidoga bavuga ngo urumva ngo imishahara neje badine tubo dufise imishahari yayo tukiye ko tuguma tubandanya dupambana bakundi kuko gutahura umuntu nabi ngamwe nigera kuvuga kwa Modeste na Chimamanda bashaka gufatana acajegereza umutima y'ibintu byanje mvuze iyo byegereje umutima birakobana ingoma yes rero twashitse kuri Polisebe aho rero tuje gukeza umuvyeyi yes aho tuje gukeza umuvyeyi bizi basema vumba nishugwe uragisiyaje mze wiyumva gute be nuko nyene bariza ntibari nafundikiye nuko nyene umuvyeyi ayo mazi zantwa yakugumiriza sima ayo mazi cyanga ngaha aya mazi yego urifate neza avec esthétique avec esthétique ari akavuye ko ngahanya uko uragiyegereza ko cyane igira uko ntacu uragiyegereza cyane twaya avec esthétique avec esthétique tugende duca hari anya hariya kuri mu wambe duca hari anya yego yes uyumva guterere fresh sana bon ntmari rwabona ngo muganire umva ari rihe jambo uza kumubwira kimubona nkimubona namubwira ibintu biryoshe tu ibintu by'amateka uno munsi basogerageza ukaba basi romantique yego frère uno munsi basugerageze please uno munsi nuko ba romantique ugerageze vraiment romantique frère sivyo none yego ugerageze ube romantique kugira ngo basi ariko sha wabitanguye kare ikamugisha kare ngaka mumu engo urumva abitanguye deja hakiri kare kuba romantique wewe waranone ndabigenza gute ugenda nyina mu umusanze amushikumuha wanze kumusoma ariko wanze kumusoma iyo banza kumusoma hamashe ndamuhereza nayo amuca umuhereza acarira atarize ashaza kuba ari umusirikare kuri kwimana atarize aza kuba ari umusirikare we are so excited gusa ntihabona ni muri mubambe yavyutse aravyuka arasinziriye turamurindira simbi tuje hajya dusubire hanze imizigo yacu twe ntayo tuzana twebwe atarayikangura maze yinjize wewe genda mu bisesi ngo amazi ikangura
Ni winjiye kivagabo umuvyeyi ntumufate ntumujaniranye. Kaba umuhinji. Mugisha yinjiye. Akira nishakoshi. Yes mbizi. Akora siko ndani. Vyunguka. Vyunguka. Urumva rero. Excited. Warubwira umubona simbizi ameze nk'ukunya mu maso buruma. Wow. Mapenzi. Umugabo. Ubu nyine umutima wumva gute? Please, tugaragaze umunezero ufise right now. Naryohewe sana. Naryohewe. Nungutse. Kandi numva kare naje ngaha umuntu yari bwikangure. Wabonye umubebe? Ndayazanye. Kare naje ngaha yari bwatora ubwenge. Ngone ubu wiko biriko biraza buke buke. Naho ndamuzaniye ibyo akunda. Akantu urumva karimwe cream. Ngakarimwe spirit nyene ni mubambe. Harimo mubambe. None gashaho. Ngo kantu ko nyene karimwe akambiro gake yashobora kunywa. Rindira mvuye. Uyo baramuhenda. Ushaka kumugirira surprise tuze kumuganira. Ngo nibamuhe ko turicaye haki. Surprise. Ngo twicare ngaha. Uzubizanye nk'injit. Ko aramutegura. Aramutegura. Ko turicaye ngaha mukurindira. Simbi, nshaka uduha experience ntonya. Umunsi genre muri periode ya afise y'ibungenze. Nicyo kintu gitangaje cyabaye utarumenyereye ku badamu bafise inda. Premier experience ya mbere yo kubana n'umugore afise inda. Urazi ko yagize inda yarafise inda twego turi muri procedure za mariage. Igihe cya dote yari muri bya bindi ashobora kurya ibintu agaca avomisa aho nyene. Kandi umenye yuko yarafise inda nta numwe wabo yarazi ko yibungenze. Serious na mera twibungenze. Kazi nagima. No muhira bamenye ko afise inda mariage kumunsi wa mariage barashaka. Mama babimenye kumunsi wa mariage. Mugabo kubera kujya igihe tugiye ku mafoto niki yaragize abantu nzeye. Ramusa muganga. Natinya abaganga. Oya natinya abaganga. Acheyiruka. So gusa naragira ubwoba mvuga ati none nk'ubu ya sake nibayizana tukayijya gacha bidahwa imbere y'abantu. Sitakuwa ngumu nibyo gusa tubyari bihari. Ibindi ni bisanzwe wenda bimenyere kumutwara kwa muganga kumugirisha ama examen byari bisanzwe nyine kumukurikirana. Ntabwo ntangwane byane. Ego ko none tayari. Enfin rero ubutigu burageze. Tujane tugeze tumushire mama. Ubwire matubwira ati fresh. Arayiguha mama ngo twiruke. Urangira ari excited simbizi zose bavumba. Wow, antuka ibintu bisa neza. Ingene bisa neza. Dufasha karimbo ko gukiza umuvyeyi. Bari bagute dufashe. Yezo umuvyeyi yavyaye. Umuvyeyi yavyaye. Bafasha ngo nibi. Manzo yamusimaza simbizi. Baromantique. Ngwaye ntuzenya. Ngwaye grippe. Mamugi wabonye nyakuzani? Cyena kuzani ibintu byawe sabye. Yararyohewe. Wabonye? Rero. Mama zura basana muri depolice basi. Ayiwe. Nenda yashira. Mwana ngene bisa neza bro. Murabona ingene bisa neza. Mama Mugi, shukura zawe rero nazo ngizi ngaha anya. Hazonya kira. Kira nturi muhumura.
Awe chokolade yo mon bébé. Il faut qu'on ura désinfecte. Yavuze ngana gute mamu? Yavuze ngana gute? Poli sana ni wowe nkwe muvyeyi. Simba imanga. Mana yagukijije n'ukuri. Mbere yo gutananisha. Baba. Mama bye. Namonye mama. Ushakira shokora kandi mama ariko arababara. Mama ariko arababara. Sheri. Bakubazi. Simba imanga. Tuzosha dusubirayo vuba sivyo sheri? Harimo ivyavubo yaho si vuba. Mbe kwata muri umwe arambwira ngo nsubireyo kwiye. Oja kirazira. Kubera ki munyanga? Yaho yanokuri. Oya namwe muri komateri mumbwire ngo asubireyo. Mumbwire ngo asubire kubera ko ni haragira bro. Hari amaho harahanda. None ko twabyakana gakuze. Niko nakuze, umenga rakuze. Yo muturebe basisimbi ba. Yanuzanya mwa depoje. Ya shofo. Asa. Usani mugisha ho gasaka bro. Wabonye ko sana mugisha? Yo mugisha kugasaka. Usani munini mamugi. 5 kilo. Mugabanye mutoya wawe. Cyo tumaruremerewe kweri. Urumva umwana yamuremera amaze kumuremera agaca byimba amaguru. Urumva poids yose yashiza ku maguru agaca mera guyo. Aziko ni modoka iremerera amapine ngene mwenga mbagutu. Yego. Ndaza ndamugirira guke. Ku maguru. Kugira nawe uya urubikora mu hirwa mu masa. Wow. Kubera ofete urumva yacameru. Simbizi byarangiye abaye romantique no kuri kwimana. Yewe muri je twari tuzi. Ivyamame babimwemereye. Ji. Na amaze kanye. Simbizi mubwira ijambo rimwe basi, mubwira ijambo rimwe. None ko ngako hagiyemo amaraso. Hari mu gatondo. Alliance ntakura. Kitagiye. None wimva guteshera. Ubabara he muri mubambe. Wabagukira. Nengasha mali misi ngiye kugira kire. Utozo bayakize. Hama. Ega simizi bye karabaza kabaza gukira neza gukira. Ivyonya atanga gutambuka vuze genda baguha amazi genda tatantaguhe yo simamubwira basi ijambo rimwe basubira ngo hari ijambo akeneye rivuye kuri we basubira ijambo rimwe aha birakomeye kanza aje mu rukundo basi gatonya basi tumereka feeling urukundo kino kibebe nakizbyabengere gifisha wongene rungana no kuri kwimana abavyabana bise isura uramenya ko umwana yarameze kuye kagiye karahindura isura buke kayega kwe mugishabuze ngo afise yavutse afise rubingahe yavutse afise 3 kg nefs 3 kg nefs ubu akaba afise 4 kg 800 4 kg afise 5 kg uyavutse afise 5 kg sasa urumva muri sanze muri gahunda iyo rero muganga yatubwiye ko azovyara neza so atakuntu yabibiwe umuntu gufata umwana vyara neza umwana y'ibiro 5 oya bro aya no kuri ntizo gukunda bro umufuko w'inuze umuceri yes bokere kugira ngo dusozere n'urugendo rwacu twagize aho twajanye kugura amashugwi aho twajanye kugura imivinyu aho twajanye no bindi byose bigiye bitandukanye ijambo rimwe ubunyene icigwa abagabo benshi bokuramo mu gukeza abafasoni ba mu gihe bibarutse
ikintu kimwe abantu bokwiga ni mwiye nakubwira kare ufite abafasoni n'abantu bahambaye cyane rwose ndafise umugrand sore wanje aba mu Budagi niyo yambajije ati uzobyara ubuhe mwana ndamubwira ati umukobwa yararyohewe cyane ariko hari n'imiryango baca bakora indura wewe nibikiwe wewe ntihajya ni mu president wajya tuvuye gukora kajya ya shofo ya shofo Zunga hano hari umuco basi kugira ntihari barabona neza aha yes kunisa mu bisanzwe umuntu atanga ubuzima nta kintu na kimwe ubishoboye wowe utari bumukorere gusa no nganye nuko nyene atagahunda ya cesarienne yayirimwe muganga yari yambwiye ngo azobyara neza sizabisha bijya muri cesarienne niyo mpamvu ngaho muraca yizira ngaha kinekine urumva cesarienne no kubyara neza siyo mamora kimwe na gato ubyara neza biba biri hasi mugabo ugiye kuri cesarienne n'ibindi rero ikintu cyose ushoboye gukorera umuntu atanze ubuzima uragikora ubishoboye nta kwidoga uragikora tubasi n'ubuzima atanze umva rero aba n'abagabo bose baba bafise abakenyezi kirazira ko baganya ikintu cya mbere nshira imbere ni ukwizera umugore akamera ngo sindamukunda kubera ata stress yabona nari mfise tunanushaka n'ingire stress donc wari pause agomba atanga ubuzima ikintu cya mbere ubanza kwanza kwizera yuko gutanga ubuzima ari ikintu cyiza urabyo gutanga ubuzima ni ikintu cyiza rero umaze kwanza gufata ko ari ikintu cyiza kigomba kibe icyo kintu n'Imana ikigihezagira Imana irakinga ahantu hose niyo mpamvu naje nambaye n'impuzu zera siguro y'impuzu zera abantu bagiye hano hari impuzu zera bari abamarayika abyera bakingiwe kira kiza urabyo rero novuga yuko ikintu novuga rero ku muntu w'umugabo abavye ati agomba atanga ubuzima umwana n'ubuzi cyazovamwo ngaje ndabona yuko mugisha yaramaze imisi afise akazi kenshi cyane babwiye ati dufise akazi kenshi babwiye ko dufise akazi kenshi babwiye ati dufise akazi kenshi babwiye ko dufise akazi kenshi dufise akazi ka gute kenshi dufise akazi kenshi ko gukora ikiniki ko gukora je kano kana nyine yarakampebeye twikorera akazi mubwire zunguka akadukurana ivyunguka rero nawe yaronserera kiwe yego yaronse wiwe awiwe nazo arapambana nawe mugabo kanake wanje guheraka yes mugabo kandi numva akana ko nugakuriza imana yego hari ikintu baza bambaza ngo umwana wawe ushira ku marezo none umwana w'umumekanisye ntakurira amasupana umwana w'umuganga nasanga afise amabisturi amakiri biki mudandaza bazi guharura inoti none alo umwana w'inkendakura yurira ibiti ibiti nurira nibi bitaya amarezo yose ndabara amacu yurira inkende ari n'umuntu yigeze kumbwira ngumva ngo okay hari umuntu yambwiye ati ngo mwana wawe wazoba indaya ngo kubera ngo ari ku marezo yose ndabaza ati none wowe uri indaya kuyariko mugingo bambaye haga ko bayariko ni ndaya buye babande hari nabubaha novuga amazina muri abayakoreye none nabona indaya ko nzi ata ministere nimwe itagira cellule ya communication ko nzi na presidence de cellule ya communication ko nzi primature ifite cellule ya communication ntibakorera ku marezo sociaux sivyo none ni bibi uhisemo amarezo sociaux yakoresha ni nkuko hariho n'abakuru b'ibiroberi ariko n'abakuru b'ibisuma bose ukeneye kuba umukuru ashobora kuba umukuru mu bibi cyangwa umukuru mu byiza niyo mpamvu rero urashobora gufata kanari imwe urabyumva ugatorashwa ico ibikoresha rero kuba rero jewe nkorelation ku marezo nkaba ndumwe muri bake byo bibeshejeho si bibi yuko n'umwana ndamucira inzira ikibi gusa nuko manda umuvyeyi wiwe na moriente dusoza iganiro cacu ijambo rimwe ku baganga bitayeho umufasha wawe abaganga ndabashimiye cyane gose ndabashimiye cyane abaganga bo ngaha kuri Polycep shimire n'umu docteur Ipa Kayonde Floribert yaramukurikiranye niyo yakurikiranye no kuri Mugisha
ego gusa kuri Mugisha yamubyariye kuri clinique mugabo ngaha muganga fe yambaye ati none tu préfères où ushaka kujya kuri clinique cyangwa ushaka kujya kuri police yara ni proposition yamaye nabaza none ntandukanyiriza hose service ni zimwe kandi zimeze neza uravyumva mugabo urumva hakwa bari muri private ntaba hari abantu benshi usanga rero ibintu binyaruka bana nkako namuzanye ejo mu gatondo nkabandaronsa umwana biri simple wamuzanye ku mugoroba mu gatondo kumugoroba kubera abapatiente bari bake urumva abaje gukora bari bake umwana ndamuronsa mu gatondo fresh ndabashimye cyane bamwitwaritse kandi byagenze neza uburo turarindire ndabe yuko imiti bagize aronka kamitende ndibaza ko ejo azoba bigenze oya ngaza ngamu gutani nka hirya henshi afite nka 3 jours cyangwa 2 jours yego mugabo ndabona yuko amerewe neza yes mbona ameze neza yes katwonge kandi tugukeze ukubwira ati felicitation kugira ngo nawe urasubirayo oya hari amahwamo hari amahwa gusa ubu ngoma cyane ndamubwira ko bitishe zamubambe kwanza garanje ni enjoying umugore yego fura manzo uryoherwe yes merci beaucoup mwebwe mwese mudukurikenye kuva ku ntango gushaka kumera simbizi wase mavumba umukeze cyane ko bitazamubambe zimwe zo ngaha kiba yugara rero nanjye cyane enjoying inkwano yanjye inkwano yawe mugasire mwese mwadukurikiranye mwese mwaryohewe mwese mwakomanse mu gihaniro cyacu asante sana inyuma kamera yari nul ku masanamu meza